empire hima swata balkanisation zero ubutare ngubwo bumuciye mu maboko ariyo mpamvu atakironka n'inkwashu zo kwikura amavunja ariyo mpamvu ngo mukuru w'igihugu aja muri stade ngo kuraba match mukuru w'igihugu ari wenyene wa equipe ni equipe bayamutumiye muri iyo kandi ashe kurangiza afise AVC icambo ca kabarebe ngo twarakayogoje kandi baranabivuga aho ngaha hadakora neza twarakayogoje Burundi Uganda Kenya James Kabarebe kwa James Kabarebe ari he iyo mbya tuzobigarukako dore ko kumva ngo ari paralize ngo agize ukuntu acikoma nkundira nkubwira ati mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho dukurikirana aho herereye dufise abakonzi benshi bari mu bihugu bitandukanye bari muri Afrika na cyane cyane muri EAC ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye za Europe Amerika ndetse n'ibindi abo bose simpengeshe kwabwira ati mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho dukurikirana aho herereye inyuma ya kamera mwite Mr Kido Truth imbere ya kamera naho dufise umupatriote amazi misi yivuga kwari agaragaza Burundi ko buri mukuri kwabwo reka tumusabe aturamukiza abakonzi bacu ndabizi neza ko harimo n'abakonzi biwe bakwadukurikirana naba baramutse murakoze cyane baramukije abakunzi bacu muri rusange nkuko yabivuze nongera ndabakengurukira kubona mwakije kamera no kuntumira muri rusange kugira dushobore kuyaga kuri ibi na biriya kumbure naho ntaramenya ijambo ndongora rubanza guno munsi canke ndongora kiyago ariko ndabaramukije muri rusange haba bari kuri yaga nawe basanzwe bakurikira Fleury podcast TV canke Fleury le Patriote maro imana abane namwe n'amafungo meza ku mpande zose zibiri abakirisu n'abayisilamu nuko byahuriye rimwe ku munsi umwe neza cyane biragaragaza ko hari ikintu cyari coincidence ziriko zirabana ariko ndatahura ariko kuba abakirisu n'abayisilamu batanguriye amafungo bamwe karema abandi amafungo ya Ramadan Karim nimbari Ramadan Karim umengo niko babivuga mwese ndabifurije igifungo ciza muri rusange ya twibandanyirize mu munezero mwinshi ngaha iwacu mu Burundi aho tukiri mu ndwi y'umunezero udasanzwe kuntu ubumwe bwa Afrika itogwa ganye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yahawe kurongora ubumwe bwa Afrika isobanura ko yahawe gutwara Afrika yose nka patriote bivuga ko iki mbega ubumwe bwa Afrika busigura iki ku Barundi bon mpereye kwanza kuri honneur kucubahiro kuko si ca bose ni ibintu kenshi nkunda kuvuga aho ndiko ndaca ku mbuga ngurukana bumenyi bantumiye bakambaza ikibazo kijanye na Union Africaine canke ubumwe bwa Afrika haba kuri channel yanje nyene nkuko nabivuze narabivuze n'ubu ndacabibandanya sigihamana ni n'ubuntu babonye umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nyene icubahiro ni aptitude kuba ari apte kuba hari novuga ko hari espoir hari cizere bamubonyemwo na confiance bamugiriye si ibintu rero bifa kuzuko ku ruhande rw'abarundi ni ntambwe idasanzwe kandi ni ibyishimo ntangere kuko n'ubwa mbere bibaye n'ubwa mbere Burundi burongoye Union Africaine kuvibaho kuko yavutse mu 2002 hariya muri Afrique du Sud muri South Africa mu mujyi wa Durban canke Durban rero kuva ivuka niho Burundi bugifata vora ya Union Africaine bigahurirana n'ubuyobozi bwa nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ni amahigo cyane ubwo niyo wabashatse kwisunga kumbona kazoza ya Burundi ko yohava ikora kuri Afrika yose bon mbona kazoza ya Burundi ni nziza cyane ni vision de 2040 2060 hanyuma mbona kazoza ya Union Africaine ni 2063 urumva nico kimwe bobo ntibarinze guca muri ibi vya 2040 bo baragiriye rimwe 2063 murumva ko ari 2060 nyene ni n'imigambi i Burundi buko bararangura igihugu cy'u Burundi kiko kirigirwa ko bariko baracigira ko bagifatira kakarorero kiko kire influence ibindi bihugu ndavuga za Madagascar mwarabonye barunga ikintu umwe hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi baje kwiga payeje ikora gute ni gute mwinisi y'abajene ni gute mu motive abajene ni gute ibinabiriya biriko birakunda mu gihugu cy'u Burundi cyane bagiklasa serobo bagiklasa kujya basanzwe bagiklasa mwarabonye
Muhammad Fatuma intumwa n'umudepite akongera akaba n'intumwa envoyé spécial wa Kenya wa Ruto yaje mu Burundi arabonana n'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aje nawe nyene kwiga ukungene abarundi bitegurira amatora ubwabo bari autonome election autonome ziri autofinance ariga kandi arabazana yaje kwiga no kungena abaca kibazo nyene ca payeje kuko Afrika yose n'isi nzima ntibumva ukungene umurundi no kungene babavuga bivanye no kungene batuvuga hanze mu mahanga ukumva ko Fleur wo muha 100 miliyoni amajana 2 akinvestisa nk'umujene akongera akayagusubiza ibintu bibame no mutwe koraba comportement z'abakenya bakara comportement z'abanyarwanda bakaraba hirya no hino muri Afrika kwati twabapeti bacu bahaye na 10 miliyoni woca bahunga garuka nibo urimvira yo kungene ushoye guha miliyoni 100 na aka sinshaka kubavuga amazina mubwo murabazi abajene benshi nk'abajene bari mu bintu vya mécanique électromécanique bariko bakora des robots bakora ama machine amamure ama machine yo kuyongesha ubutare butandukanye les moyens de transport électronique canke électrique bon dimo bakora ibintu biri robotisé ku rwego ruteye imbere kuko bararonse financement urumva rero bariga bakavuga ati Burundi abajene b'u Burundi bako malgré yuko bagoma batubwira ngo urumva no la jeunesse burundaise ubu irahagurutse kandi iri très influent gusumba ukundi vyari bimeze mu myaka yarangiye hari abantu baje gukeza nyine cubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi na cyane cyane aho hagiye hagaragara ko ndetse ibihugu byose bigize Afrika byari byishikiye ku munsi mukuru hagaca hagaragara n'abandi batashoboye kuhagera tuvuga nk'u Rwanda canke Uganda mbega byo bisigura iki ubwo mbega abo bo ntibazotwagwa n'u Burundi ntibari mazotwagwa n'u Burundi bon nkere kuri ico cyo gutwagwa benshi uzawumva ngo ya ngo atwaye ni Africaine ntatwaye Afrika ndabiye ku kungene ukungene ni Africaine yubatse nta kintu na kimwe kizoba hano mu mugabane wa Afrika kidaciye kwa nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye je bituma kubayobora hoho arabayoboye cyane les décisions majeures canke zirimire zizoca ku mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nimba ari ikintu bavivura nimba ari projet hari ama mega projet de projet intercontinental canke interregional ama region muri Afrika ari muri Union Africaine na 5 hariho nord sud est ouest na central rero nico gituma uvuze ngo ntuyobowe ngo n'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi uri hano mu gihugu muri continent ya Afrika ni jalousie kuko ayo ma projet yose atabisinye canka navyansa avuze ati iki kintu tubande tugihoze dukora uyu mugambi nuko donc dimwe rero nanco gituma abana mwizeye kugira abaje imbere muri kino kiringo c'umwaka ariko sikuvuga ko ari vya bose hanyuma kuri abantu batahashitse bashaka bahashike gute bashikire bamukeze mubona ko yo kubahuka kwicara ahantu ahuza amaso na nyene cubahiro General Evariste Ndayishimiye mubona yo kwicara ahantu ahuza amaso na Tshisekedi kariyo bari none ko nyene cyohero mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi never yahawe kurongora ubumwe bwa Afrika hakaba hariho injyane hagati y'igihugu ca Kongo n'igihugu cy'u Rwanda ubwo ntazaba bifata mu minwe never abitorera inzira nyayo ubwo ho hazotinya ni naco cizere simpere mbere no ngaha hakujya muri EAC muri cubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yizewe kuja kuba umuhuza w'injyane ziri muri Sahel AES kwa Traoré kwa Dumbuya nimba ariko no kwa Mamadou nimba rinda donc ni Burkina Faso Mali na Niger sino ngaha hagufi higa ujabuka Kanyaru kabugezeye iyumviriyo baba icizere kwanza baramuteruye bamukura mu Burundi baramutwara ciwe ku bwonko kuri brain bararavye cerveau ya son excellence Evariste Ndayishimiye avuga ati uyu nagende arabu kungene biriya bintu vyotungana majambo make tuvuge ku Rwanda rugo cyo rero ico mbose kugogwa ahubwo babajwe nuko asanzwe ariyo Uburundi busanzwe bufise coopération bilatérale canke amasezerano yo gufashanya hagati ya Kongo n'Uburundi asanzwe ari yari nje tuba misi yose propaganda zabo ngo Burundi ko bukora genocide y'abanyamurenge ngibiki dufise amakambi ngaha gera kuranga y'abanyamurenge nje kuja kwica umunyamurenge uhera hari cyangwa uhera simbiri muyinga nitwirirwana
ntitwirirwa turahura mu mabisi ntituri kumwe, mu manza ntitwirirwana, mu masengero ntituri kumwe, mu business yose ntiduhari, mu bubare hose, ahantu hose kuva ku mupaka gushika kundi mupaka. Abanyamurenge babayeho neza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ushaka kuja kubica wohera hariya mu mashamba, uje guhura n'andi ma obstacle, uhura n'amamine, uhura n'amahobi, uhura n'ibiki, ara ma propaganda dafata dategiswa icambo c'uraho. Donc ni batahuye ko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ubuhoho nizo nama zahora zikorerwa muri Angola ubu zizobera hano mu gihugu mu Burundi, asiba muri Union Africaine kuri some ya 39e muri irya nama ya 39 azoza gusaha. Hari n'amakuru yanshikiye avuga ko dushobora kuba dufise abashitsi batugende mu gihugu cyacu Burundi, bavuga ko baje gukezanye n'ico bari mukuru w'igihugu, hari ico ubiziko? Bon, abashitsi nuko ndayumva mugabo sindasesangura cyane, murabona amasaha hari ariko nibaza ko riza kurenga menye neza na neza bariho n'ikibagenza, ariko kumukeza vyo ni ngombwa kuko nuko nabibabwiye n'umuntu aba ataravuka murabona bamugirira imanza kiri mu nda, bagakeza nyina, bagakeza abavyeyi, hama yavuka bakamukorera urundi rubanza rwo kumwakira, yaronka z'abatisimu bamwe babinyarutse bakiri muto, vyose bigakorwa. Ni gute umuntu muzima nk'uyu afise icizere ca Afrika nzima eka n'isi muri rusange unanirwa kuza kumukeza? C'est normal. Ni normal kuza kukeza nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi. Yes, le patriote kadusimbira hakurya ya Kanyaru. Hari amafoto ariko aragaragara ku mbuga yerekana ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yoba yagiye mu igororero ry'ubwonko. Hari ico bize ko canke uducishiriza ko amakuru arahari, uhere ku kinyamakuru citwa Veritas Info n'ibindi binyamakuru bigenda bitandukanye biriko birandika, ariko vyo yo baramakuru akaramenyekana ubu, ariko aya makuru yarahari gusa vyo bariko biraba pire, vyo bariko biri yagrava. Amakuru avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atamerewe neza mu mutwe, psychologiquement ameze neza. Hariho n'abagenda au-delà bakavuga ati ko atariwe, murabizi ko izo polemique zavutswe. Ubu rero ageze ku rwego rw'uko ayo makuru ya kuri Veritas, nisunge kwanza kuri Veritas, bavuga ko yoba yarungitswe n'umuganga we basanzwe amukurikirana amagara yo mu mutwe, psychologue araraba n'umunero psychologue mengo, kuko ararabana n'ibintu vy'amanere n'ibiki, kuko psychologue mengo arumviriza gusa karaba reaction comportement n'ibiki, mugabo umunehologue wewe mengo umunero psycho araraba n'amanere eske isohoro z'ubwonko n'ibindi byinshi bimeze gute. Uyo rero yamubwiye ati yanabimwandikiye kuva kera, kuko Sadat bado aujourd'hui sivyo no munsi Paul Kagame asanzwe akwepa araboyikota Union Africaine yarayiboyikose, agenda kuraba match ya Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaraboyikose cyclisme aja kuraba utuduga Azerbaijan, yaraboyikose yaboyikose ibintu byinshi bigenda bitandukanye. Ukamusanga ari muri iyo mihingo inyene igenda itandukanye, yagiye kuraba utuntu tutahuritse. Rero n'ibintu bamwandikiye nka homede, kuko hariho n'ingwara, hari ikintu bita circompensation ratée. Ico ni kimwe mu bantu bize cyane ivy'umu comportement y'umuntu, ubwonko, kuruha, inzigo, anxiété, dépression n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ivyose barabivuga. Ari n'ikindi kintu bita syndrome de loisir, arasho kuba ari yafise, kuko bamutuma kugenda kuguma araba ibintu bimworosha mu mutwe. Usanga umukuru w'igihugu aja muri stade ngo kuraba match, umukuru w'igihugu ari wenyene equipe ni equipe bayamutumiye muri afise ubwo Burundi bwo ko baramukora kuraba utuduga tuntu ngo nta jalousie y'Uburundi yo birimo. Bon, afise depression kandi ashe kurangiza afise AVC, ashe kurangiza na AVC nimbi bibakora muvuga ari ivyo afise izo ngwara ndakubwiye, circompensation ratée canke syndrome de loisir. Ashe kurangiza afise AVC, naho AVC ifata abandi baba badafise izo ngwara, ariko we ikintu cihutirwa cambere pressure igomwe imuhitana, tezo kumuhitana kuko arabona ko vyamuheranye. Empire hima swata, balkanisation zero, ubutare ngubwo bumuciye mu maboko. Tshisekedi waboneka ariko aritangira ahantu hose yasinye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ako yitangira mu ivyo babiti birombwe mugo mu Kirundi bavyita inganzo, ako yitangira inganzo le site minier ariko aratanga niza ahantu imbwebwe za sarambwe zako ziri RDF. Numva ko Tshisekedi yaje kubadandaza, ko Trump azozababwira ati mbisa
umva ariyumvira ngiye kubaho gute byanse Crystal nimba ari ngo kwa ariho igisosiyete afise mba citwa gute arico cahejeje amahera y'abanyarwanda ariyo mpamvu atakironka n'inkwashu zo kwikura amavunja ariyo mpamvu umuntu ashobora gufata karti yose akayisambura arabagwiza atunga bangahe bahaguze biri gete akamubwira ati hajya hano ndakeneye ndahubake hame mwese imashini zirara zirimba abo bantu bose nivumwe kandi uvumwa na benshi ugatota abantu babona amate ngo amate ya Frere ngo akora iki ngo amate ya naka akora iki amate ya Chisekedi akora iki amate ya Victoire Ingabire akora iki amate ya n'abandi benshi nashaka kudondagura mugo bayegeranirije hamwe uratota akora ikintu kizima. Reka tugushimire rero Patriote, murakoze cyane. Reka dubuha akajambo ka nyuma tukita gasuni karugi nimba umwipfuriza gukira yoroherwa ku mugwayi bwiwe sinzi. Bo mu ncamake je ndi umuntu ibihimba bingize nivyo bigize Paul Kagame kandi Paul Kagame apart ibintu byo kuja kwica iyi genocide y'akarakora mu burasirazuba bwa Kongo gutuma haba impunzi bwa mbere je mbonye muri kano karere ku burasirazuba bwa Afrika haba impunzi zinganuko ku ntambara y'uburofa yo kuja ngo muragwanira ngo ubwoko bumwe mbese okay urwaniye ubwoko bumwe ni waheza iyo ntambara bibaza kizohera gute yinyisho guhera ukagwanira abanyamurenge n'abatutsi nkuko babivuga fata ko bavuze ati okay ivyo gwanira aho hantu gwanira nihe abatutsi barafite ahantu baba ko bashwiragiye mbaka Kinshasa abanyamurenge barafite ahantu baba ko bashwiragiye mbaka muri diaspora hose no mu Burundi ushaka babashirehe kugira bumva amahoro mbe ni wateze intambara muri burasirazuba bwa Kongo ugwanira umututsi n'umunyamurenge iyo ntambara ihetse dufate entre guillemets kihetse umufurera azozana intambara n'abagwanira agateka kabafurera kandi zohitana n'abanyamurenge hitane nabo batutsi wagiye ku bose zibashikiye umurega umufurera hejeje umurega umubembe hajya hari ubwoko amajana 440 bose bagiye barahaguruka bisureva ngo tugiye kugwanira ubwoko byoherera he donc ni pretexte itagira ubwenge nino nabagira ati stop le muze muraraba ibintu mufana Paul Kagame mindset yiwe wapi cyo kuja guhaguruka kuva mu gihugu cangu ugiye kugwanira ubwoko bwaguhamagaye abanyamurenge nyene barivuga on t'a invité twaraguhamagaye turavuga turahonye hari umututsi mu Rwanda muri Congo comment peut dire tu oses dire devant les gens ngiye kugwanira un tutsi congolais rwandophone umukongomani avuga ikinyarwanda n'uwahe yabayeho ryari ntabaho hera inyuma hera kuri regime zava mu buto ko bajya bagiye imyaka bagiriwe turayitse abanyamurenge imyaka babereye baba duharure duhereye haje ivyo navyo ngo bagukatiye ku mupaka bagukatiye ko onsanfu bagukatiye ko mupaka ukemera kugumayo kuko bakasa umupaka hariho possibility yo kuvuga ati mwakasa umupaka mugo je ndo munyarwanda kanigire mu Rwanda kweki mwagumye muri Kongo okay twihojeje ivyiti intambara za no depuis 96 ko abanyamurenge nta kabi kabo uko muza abanyamurenge ndiko ndavuga abanyamurenge bari contre izi invention za Paul Kagame gutera guhonyanga gateka ko ubusugire niko bavyita mu kinyarwanda guhonyanga gateka k'igihugu genre intégrité territoriale bijanye n'imbibe nibiki guhonyanga amategeko y'imbibe mpuza makungu bo baravuga ati none twaguhamagaye abanyamurenge bafise brain biyumvira babona ko bariko iyi ntambara sho guhera niko naba nabivutse umunyarwanda atakija muri Kongo bavuga ati izi sinzire sheta urazwe ne bitana mu majambo nkoro vyumva izire nini binywa amaraso bakimubona gusa avant les Congolais poser les Rwandais abakongomani bararongora abanyarwanda kazi n'ubu ni banabo benshi n'ubu bari usanga hose ubu ni natokiriye courage none ubu ni azokwambara izo nkomezi ntango kunda kukubaza ngo izo mbaraga kuzikura ngo izo nguvu zikura ni ndatosura kuronka izo nguvu donc ari ibindi bintu Kagame ari karakora nico gituma nagomba mbwira abanyarwanda ni mubimbonera kure ni murabe Kagame hari karabajana ejo ari icikira twese niyo nzira irevre mugabe jara katikamba nzosubira muri abandi akarere kose cambo ca Kabarebe ngo twarakayogoje kandi baranabivuga aho ngaha hadakora neza twarakayogoje Burundi Uganda Kenya James Kabarebe kwa James Kabarebe ari he iyo mbya tuzobigarukako dore ko kumva ngo ari paralize ngo agize uku ntacikoma
sinzi rekiye iyo nkuru tuzoyirondere neza so nkuko bavuga ngo ndamwipfurize gukira nakire mugabo akirane ubwenge buja kugihe atahure ko ivyekara kwa burasirazuba bwa Kongo atari ivyo hanyuma benshi bamavuga ati ngo inkotanyi iryo jambo gukotana ngo ni ikintu kigaragaza ko naho se kuri igipfu musekuro kidakira cyo namwifuriza ni nakire mugabo akira gororotse kumbure na gorodobe hanyuma kuvamwo agaruka atakibuka ikintu na kimwe cyo muri Kongo afata izindi ngingo shasha bize muri Kongo bize vyiseti bavyita ngo parametre dizine ya parametre telefone cyangwa ikindi kintu bayikorana mu ntango utarashira nka Gmail ama contact n'ibindi byose tarajam Paul Kagame ingwara afise nibanze mu punchikisha hanyuma agaruka ari cyane mu gishasha nuko no bibona kuko nubundi naho yokira atavyibagiye azogaruka yica abanyeko yes reka tubashimire ndamwifuriza gukira muri rusange kandi akire n'amagara meza rero abana biwe ku murongo Geru Kristo nahatereka amashengero yeah reka tubashimire muri mwese mwadukurikiranye kuri Yaga Nawe TV ndetse n'abakunzi ba Free Podcast TV turabashimiye byimva mutima tubibutsa ko mukwiye gusonda kagakengera mubona ngaho musimbire no kwa Free Podcast TV mu mukurikirane commentaire zanyu turazikeneye ibibazo canke inyunganizi kugira ngo tuze twongere tumuhamagare abishire ku bibazo muzaba mwamuhaye